hamwe n'amahera yanje make bon nta mahera mfise nta mafaranga mfise ariko ndavuga ati hamwe n'utwo dukeya mba mfise urumva gikuru n'umutima ndiyumvira ati est-ce que nzokwama ntegura kuzoja muri irya orphelinat ryari ntiwitinye ngo je mfise akantu gatonya ako nyene karakwiye kufise karakwiye muze tuhabe vy'ukuri abana barakeneye urukundo barakeneye kubona turi inspiré par l'amour de Dieu nta kindi kintu kiko kiradutuma dukora ico kintu siracahari umva yo gishigikira ni le 23 janvier uyu mwaka nyene ndabaramukije abantu muko banadukurikirana kuri Ndaha TV muraho murakomeye kuri micro ni Katia Benita cameraman nawe ni Dosia no munsi ndasaba tumire dushaka tuvugane ku gikorwa ko barategura ababwire ningene bimeze kutaragira s'abonner canke subscribe kuri channel yacu ya YouTube ariyo ya Ndaha TV kubikora ubunyene hama uhejeje kuraba ikiganiro ugakomenta ugapartager n'abandi bakabibona ego reka ndabaha umwanya rero abatumire banje bashobore kwidondora ndabaramukije turakuramukije murakomeye ego nitwa bande akazina kanyu bon nitwa Joel niho nimbere nkaba ndi umujournaliste kuri Imperial TV nkaba kandi ndi muri Habarugira team iriko irategura ikikorwa ca Habarugira team ifatikanije na Sunday Church ego ego nanje nitwa Cynthia Wimana nkaba ndimwo mu bariko barategura ico gikorwa ca Habarugira team ifatikanije na Sunday Church murakoze hama muvuze Habarugira team biri vague muvuze Sunday Church biri vague sindabitahura nka jewe shaka mudusigurire Habarugira team ni biki Sunday Church ni biki est-ce que ico gikorwa muri ko barategura coco niki gaje ntavyo narinzi bimeze gute bon reka tugusigurire n'abandi batari babizi baca bavyumviraho bon Habarugira team no mugwi w'abakobwa bane bavukana bazanye ico ciyumviro ico kugira iyo team yitwa Habarugira team yo Habarugira team ni team yari isanzwe ifasha abantu ubuke uko bashoboye dufate nk'umuntu adafite ikirato kiyumvira ati cyo umuntu tumugurira ikirato tukakigura dufate nk'umuntu tubonye akeneye ibyo afungura tukumva ko tukwiye kubikora ivyo bintu hanyuma Sunday Church nayo ni ikiganiro ciwanje nkora kuri Imperial TV rero ni ikiganiro c'ijambo ry'Imana ni ikiganiro kivuga ivy'Imana rero niyumviriye hamwe n'ico kiganiro hamwe na Habarugira team turashobora kuorganiza igikorwa cyo gushobora gufasha urumva cha dutegura igikorwa cyo kuja gufasha abana muri orphelinat nkuko mwabibonye est-ce que wewe uri muri Habarugira team bimeze gute canke nawe uri mu sponsorize peut-être watanga bimeze gute bon ijambo cyo ndi muri Habarugira team nije nayitanguje nije nayiyumviriye hanyuma ndapropose abo tuvukana baravyemera ko ibaho hanyuma Habarugira team bon kubganje gufasha sipaka ufise ibintu vyinshi oya kandi no kuri jewe umutunzi sibajya bafise amamodoka menshi sibajya bafise ibintu vyinshi kuri jewe umutunzi nujya afise cyatanga urumva ushobora kugira amamodoka menshi ushobora kugira ibintu vyinshi ntushobora kugira umutima wo gutanga ariko umutunzi nujya ufise ibirato bibiri ukumva ko utanga kimwe uri umutunzi urumva twebwe nta bintu vyinshi twari dufise nkuko nabikubwiye uko twabikora uko twatanguye tubikora hari nk'usa wasanga adashobora kuronka nk'ikiro c'ibiharage urumva muga tukicara tukamuraba uyu muntu vraiment hamwe mu ikiro c'ibiharage umunezereye umukoreye umunsi wiwiwe urumva ugatora amahera make ufise nimba ico gihumbi ukagikoresha ukanezereza mugenzi wawe uravyumva ugahura n'umuntu mwibarabara ukasanga nta kirata afise ukiyumvira uti umuntu vraiment fa tuzomugurira ikirato tukagenda tukavyiyumvira tukagenda tukarondera inimero ziyumva kugenda ku kirenge c'umuntu uriko uramukurikirira inimero ziwiwe kagenda ukaraba nimero yiwe akora umuntu yambara 48 kagenda ukarondera ikirato kingana uko hanyuma ukakimugurira urumva nta sponsor twari dufise nta kitwa dufise ariko twarabikora bukebuke gushika uyu munsi ego bihera he umuntu adafise umwana yiyumvire kuja gufasha umwana uravyumva ati nkaje kwanje ntavyo nuko nowe ndakobe sinokubesha umva biragoye
rero uyo mutima biguhera he byaguhereye kuko urumva si ubwa mbere bon jewe kuva kera nari nsanzwe mfise umutima wo gufasha narumva yuko hamwe na bikeya by'iwanje mfise nshobora gufasha urumva kera jewe nariyumvira yuko nzotangura kugira ibintu binini abantu babimenye kandi wandi umuntu afise uburyo bwinshi afise amafaranga mugabo hamwe n'amahera yanje make bon nta mahera mfise nta mafaranga mfise ariko ndavuga ati hamwe n'utwo dukeya mba mfise urumva gikuru n'umutima ndiyumvira ati est-ce que nzokwama ntegura kuzoja muri irya orphelinat ryari kubera ko je narabaye mwijabe urumva narajayo cane narajayo gutembererayo cane nkabona ubuzima babayemwo nkabona uko babayeho bikama bindi ku mutima bakanyuma ku mutima reka niyo kuri ku mutima ni nk'umuzigo wamuciyumvira uko bukene uko bigije nzogikora ryari ndiyumvira est-ce que uyu munsi nopfa ntagikoze si ca kintu noba bon ubuhomvyi kuko hari kugwa ubugiye udakoze en tout cas aho uri nimba babikunda ko umuntu ashobora kwiyumvira ngo yidogo sigaye uridoga ati kubera iki ntakoze bijya bintu nkiri muzima urumva ca ndiyumvira reka ibi bintu tubishire ku mugaragaro hari abantu baba bameze nka jewe baba bashaka gufasha mugabo bakabura ukuntu babiserura urumva bakabura ukuntu babiserura bakabura uwo bafashanya kugira ngo bashobore guserura iciyumviro cabo cyangwa bashobore guserura ikiri ku mutima iwabo rero nca ndavuga reka ndegera abagenzi banje ndababwira ndabasigurira nabanje kwegera abo tuvukana ndabasigurira nkeneye ko twokora ikintu kimeze uku tuzoje muri orphelinat hari n'undi mu mama urumva hari n'undi mu mama twabonye bon aradukora ku mutima turabapanga abo bantu ari babiri ntabwo twari dufise turavuga ati aba bantu naho tworonka igihumbi kimwe urumva naho tworonka igihumbi kimwe tuzokibagaburira nimba bajye tuzobaha ibisuguti mugabo bajya bakaronka nkeka n'indagara nkeka muga ntandagara zigihumbi ziba n'itomate basi mugabo ico gikorwa gikorwa omwesa dutangurire kuri gato mugabo twatanguye igikorwa urumva ico twakoze turavuga rero reka twegera abagenzi bacu turegera abagenzi bacu batwegereye baravyumva ndashimiye boss wanje Sami kuri Imperial TV ndamwegera ndamubwira acambwira Joy ico gikorwa je ndagikunze cyane kandi ndashobora kugufasha kikaba kinini gato kurusha kuvyiyumvira ndamushimiye cyane yaramfashije arabibwira abantu niho byabashikiriye kuri Ndaha TV n'abandi benshi Janviero ndashimira mama Ndaha TV sindamuzi zina muga ndamushimira cyane yaragize umutima wo kuba yoshigikira igikorwa Imana imuhezagire cyane Imana ihezagira abantu bose bon sino bavuga uko ni benshi bashigikiye igikorwa ugiye ushigikiye ubwiye iki kintu umuvyeyi anumva noshimira n'undi muvyeyi nakibwiye ubwa mbere arantahura nitwa Ruremesha Ngabo Alain Audrey ndamushimiye na famille yabo yose kubera ko bon narumva ko abantu benshi bashobora kucumva ariko benshi baracumvise bon rero ndabashimiye cyane ko bashoboye kugishigikira nongera ntumira n'abandi bose Miss iracahari umva yo gishigikira ni le 23 janvier uyu mwaka nyene asigaye iminsi mikeya umva yo shigikira igikorwa kaze babandanye bagishigikira vraiment igikorwa sici wacu mugabo just noronka nivyo ndabaha ariko n'Imana izobahemba ya nk'uri muri organisation mu bari ko barabitegura kuri affichage general ibonye mugabo nta masaha ariko bimeze gute kuko hariyo nk'umuntu ashobora kuvuga ati jewe naje nashaka kuza gupasisa uyo munsi nyene nkaza kwifatikanya namwe amasaha bimeze gute kubera iki mutashimye gushaka amasaha byaba bizogenda gute ego baje kibazo ciza amasaha ni 10h niho tuzohuriraho hajya kuri orphelinat hama kora nyine ivyo twateguye turi esquije cyane ko tutashize ko amasaha peut-être ni problème technique zabaye rero ni 10h ku muntu wese yifuza gushigikira kuhaba gushigikira ni wifuza gushigikira mu buryo bugaragara arashobora gucisha kuri EcoCash agacisha kuri Mikash EcoCash ni 79 068 300 ego hanyuma
ni 10 ans n'igikorwa gizotangura kandi by'ukuri murahawe kaze ni igikorwa c'urukundo nkuko Yesu yavuze ngo uzogira neza bato azoba gikoreye jewe rero nico turi inspiré par l'amour de Dieu nta kindi kintu kiko kiradutuma dukora ico kintu ego ndabasabe gato mushoboye gusubiramo izo nimero buhoro buhoro ushaka gufasha yocisha kuri Limikash numero ni 69 304 130 69 304 130 izina nini hori imbere Joël kuri Eco Cash ni 79 068 300 79 068 300 izina ni Cynthia Wimana yego kudashoboye gushikana ubu ushobora gufasha biciye kuri aya matelefone ya Limikash na Limikash yo batora he byogenda gute kuko abantu gufasha ni mu buryo butandukanye umwe wese arashobora kuvuga ati jewe ndafise kushobora kubafasha ku buryo bw'amafaranga uwundi ati ndashobora kubafasha ku buryo bwerekeye impuzu uravyumva rero yo basanga he byo bimeze gute iyo Ferina mwashobora gutanga icicaro caho ahantu iri neza mukavuga ne adresse kugira ushobora kuza uyo munsi nawe nyene ashoboye guhabwa ikaze ego ni Mijabe adresse ya Ferina ni Mijabe kuri avenue de l'Imprimaire ego hepfo ya Setemu ego umuntu acabona hamo wifuza kudufasha mu wundi buryo butandukanye urashobora kuhamagara kuri izo nimero twatanze nizo nyene uhamagaye turakwitaba tukakwishura ku kibazo canke kuco wifuza Cynthia nk'akajambo kanyuma nkuri ko arabitegura woshikiriza kubariko baradukurikirana kubaka ico nabagira coco ico umuntu abiba nico yimbura niwabiba urukundo uzokwimbura urukundo ni vyiza yuko dufasha si Imana yaguhezagiye ufasha abandi nta bintu vyinshi dufise dufasha ariko ako gato nyene wibaza ko ari gato karafise ikimazi kundi muntu ego rero niwitinye ngo je mfise akantu gatonya ako nyene karakwiye kufise karakwiye muze tuhabe vy'ukuri abana barakeneye urukundo barakeneye kubona ko ari abandi bantu babitayeho mu gihe ca janvier abantu bagira amafete muri famille hirya no hino murabitsi ko ariko bigenda rero natwe tube nk'umuryango kuri abo bana tuhabe tubashigikire tubereke urukundo nkuko Kristo nawe yatweretse urukundo murakoze Joël nk'uwabitanguje Joël nk'ufise byinshi avuga Joël nk'undi ndabaza ati muri kazoza bivanye namba ico gikorwa cawe co genda neza ku munsi w'itariki 23 wifuza ko bizogera he wifuza uzocuhagarikira ngaho nta zindi nguvu uzoshobora gufasha kuko abantu bama bakeneye gufashwa bizabigenda byo ushaka ko byogenda gute bon urakoze kwico kibazo jewe le 23 sinibaza ko vyogenda nabi aya sinibaza ko vyogenda nabi kubera ko jewe noba nakoze kugeza aho nshoboye gushika kandi numunezero kuri jewe urumva uko vyogenda kose nzobishimira Imana kubera ko azoba ari intango yanje rero ku bwanje nzonezerwa kubona ico gikorwa kizoba kigenze kose hanyuma aho nifuza ko vyoshika sigikorwa umuntu atangura ngaca hagarika oya gufasha n'ibintu biri mu mutima w'umuntu bon naho wovyikuramo gute biguma bikuvuzamo ujya umuntu akeneye gufashwa bon biragukwega nivyo bikwikwegera byonyene urumva kubera ko n'umutima Imana ashize muri twebwe kandi uwo mutima rero Imana kubera Imana yawushize muri twebwe ntidushobora kuwuhunga ahubwo gumudukwega urumva rero ubu ndatanguye kandi nizera yuko bizokwama bigenda neza kandi nizera yuko tuzokwama tubitegura igihe cyose dushobojwe n'Imana kandi twizera yuko bizokwama bigenda neza rero numva notumira abantu bose le 23 bazozukira n'utwana dufise guhera kuri 1 mois 2 mois kuduga n'abana batoya bataratangura na maternelle hari abiga maternelle hari bake biga muri primaire bon numva no batumira kuza kuryoherwana nabo bana kuko nabo barakeneye umunezero barakeneye kubasha bararyoshe narababonye naragiyeyo ndamaze kujaho kenshi bararyoshe n'abana baryoshe vraiment kuba uri kumwe nabo ndazi umuntu azohaza bon azotaharyohewe quand même ya akajambo kanyuma akajambo kanyuma numva nonshimira Ndaha TV nshimire mama ni Jolene
Madame Jolene ndamushimiye cyane shimira umuntu wese akarashigikira iki gikorwa ca habarugira ati muyifatikanije na Sunday Church bon ndabashimiye cyane vraiment Imana ibahezegire cyane nongera ntumira n'abandi bantu bose bumva boshigikira kino gikorwa karibu cyane ni kizoba le 23 janvier tariki 23 z'ukwa mbere uyu mwaka nyene isaha ni zine kuri orphelinat officiel de Bujumbura ni 10h iri mu Jabe quartier Jabe munsi ya setemo yo numva no batumira cyane vraiment turabakunda kandi shimira n'umuntu wese afise umutima wo kwifatikanya natwe mugabite ko birakunda ako mugire effort murakoze cyane reka ndabashimire ko mwashoboye kunyitaba mukama ikiganiro tugashobora hatanga umuco kuri benshi bifuza kushobora kwifatanya namwe ahasigaye ndabashimiye namwe bakunzi ba Ndaha TV mwafashe umwanya wanyu mukatwumviriza hama ndabatumira kandi utarabikora gukora subscribe canke s'abonner aje kumviriza ikiganiro cacu agakomenta agapartager n'abandi kugira bashobore kubona kino kiganiro cacu bisigaye ndabasezeye naho mu kiganiro gikurikira peace